umuragwa wa Tupac. Buryo ufite imyaka ingahe bro? Nijyari bro, nijyari kuki kwanza nijyari? Mnif Jimbo narafite abavyeyi bose canke umuryango wose. Bisabe ubisaba uvuga ati waje ndaremvye ndahwereye ko mbona izuba rirenga bukeye rigaseruka nihe riba rivuye nihe yagarukiye riba yatashe kuryama canke kwakira abandi vyibaze nyishutora no gukunda abandi bene wacu baragenda aba ribakavuka bakaza badusanga habagiye badusize ni kumanga. koresha umwanya. Yes, ndakubwira ati koresha umwanya mu gufyonda subscribe. Yes, no musi rero ndi kumwe n'umuji nemera umurapper yiyita ngo rap business. Vipi bro? Yeah, fresh. Umeze neza. This is Flip GTV. Ubona gute kwanza Flip GTV? Muraberewe ni fresh. Urabona ko mberewe meze fresh. Yego. Ndi smart urako mberewe gusumbyana. Muzoma nanda ko gapira kugira nanje mbegwe nkamwe. Bisabe ubisaba uvuga ati waje ndaremvye ndahwereye muzofasha gato. Bosi. Nisadie gatrikoka FibGTV. Kuko n'abantu banje barankunda nanje ni kubereka urukundo. Yes, asante sana urakoze cyane kwiyorosha. Yes, turi kumwe n'umuragwa wa Tupac. Umuragwa wa Tupac. Buryo ufite imyaka ingahe bro? Jewe imyaka yanjye si myinshi kandi si mikeya cyane. Ndazi kibi ni cyiza, ndazi kugitandukanya ego. Yes, turi kumwe n'umuragwa wa Tupac abenshi bafata nk'umufana wa Bface on the floor, ariko akaba afise ibikorwa akora. Ibyo bikorwa navyakora jewe igikorwa ca mbere nagiye kugaragara neza cyane, ndavuga ati antuko no uyu yita ko ari umuragwa wa Tupac kirakaze ni ntimwibona ubwanwa yereka radisinga umuririmbyi umwe akanaka umuririmbyi umwe yari karamuponda ko yamupondereye. Yes, umuragwa wa Tupac arafise indirimbo rero yarayasohoye. Nijyari kuki kwanza nijyari? Nijyari ni indirimbo nanditse mu gihe nari maze guhura n'ibibazo byinshi mu buzima. Nkibaza kuko sijeje nyene n'abandi bantu ndazikira birabashikira, ugasanga nk'umuntu mwahora muri abagenzi canke umuntu mwavukana canke papa wawe canke mama wawe umuntu yakuzanye kwisi, ugasanga muri kino gihe ntimukiri kumwe. Rero urashobora kwibaza mbe tuzongera guhura kweli na mama wanje yamvyaye canke na mushikanje canke na mwene wacu, kuko buri gihe naho wowe utarabura mama canke papa ubonye rest in peace kuri Facebook umuntu utazi ujya ni mwene wanyu ujya umufate nka mushikawe umufate nka papa wawe mama wawe, kuko ni kirema muntu twese twaremwe n'Imana. Rero nibaza yuko rero ico kibazo ni kibazo dufise twese nigari zosubira kandi guhura. Bagende YouTube. Mnif Jimbo narafite abavyeyi bose canke umuryango wose? Mnif Jimbo pokhoma n'abavyeyi bose afise umuvyeyi umwe. Nta numwe ni imfuvyi mu bisanzwe. Ntibikubaza ko nk'umuntu akwise kuri imfuvyi? Nibimbabaza kubera ko ndazi yuko ubupfuvyi donc ni wewe ubwishiramo, kuko baravuga yuko Imana ari umuvyeyi w'imfuvyi. Rero nibaza ko ntabwo bamfise na gatoya mu gihe namasaba Imana yuko yonje imbere mu vyanje byose. Ego. Mnif Jimbo beef wewe ayitiki beef kuri? Je beef ndakora. Kuva mvuka na beef ndakora. Kuko nibaza ko beef tinjiza ubufu je nayo nokora. Ukora beef yinziza ubufu. Business. Rap ya. Hari akantu nibuka muri ntimwibona ubwano naho ndayisubiye ko gatoyi, kuko ni indirimbo yawe kandi wayisohoye ubona neza yuko ari dawa, ari umuti. Ati nikibamba ngo ntakibahana bamusumba, kuko ngo nabo yatanguriye baramurenze. Yarinde kwanza ujya mu nujya nyene wumvise brother, none ngaho aho harimo igitutsi none. Oya nikibamba umuntu kumubwira blaze uri kibamba arabukuntu ushiramo effort kugira ngo urabe ko woshobora kuva mu bubamba uteri uramuhanuye deja. Numva hari abo bantu kwanza bamwenuriye abo yatanguriye. Abantu bamwenuriye gute? Kwanza ego bariho ndabizi sivyo. Eske nibandirira abo bantu?
mbo abo bantu nta mpamvu yo kwigwa turabadunda kubera ko nawe urabazi baramwenuriye je pense nibaza ko mwiterambere niko no bivuga canke hari uwatubwiye ngo uyu muntu n'umuntu je niyumviye ngo aracabi wabo brother aracabi wabo ntazi agaciro naritahura rero man yatsanga brother reka tuje rero kuri Niryari burya Niryari hari indirimbo bifitanye agashusho mu nda twe dukurikirana indirimbo hafi hari indirimbo ya Bizo Uwezo yitwa Murakumbuwe abavyeyi baragukumbuye umuryango ngo cancu wa misi yo yavuze ko bari yasohotse ryari iyo ndirimbo isohotse vuba none je naciye nandika ino ndirimbo ubu nyene isohotse ndagenda ndakora beat ndarikoda abarapere mu bintuze inspiration yanyu mubonye ikintu gusa direct oya ijya ndirimbo deja je natanguye kuyipostinga kihari projet iri muri studio kera cyane na Bizo atarana post ijya kuko ijya Bizo ntigeze ayipost screenshot y'igihe uyipostinze ijya coming soon ya Niryari nikorera umuti suko nta kibazo yes twende kazi sasa je ngomba nikorera umuti je nkoresha umwanya kabisa cameraman ngomba tuyirinde imbere indirimbo twikorere idawa tingiye mu ngoma kubita mani naje ndayivuza kugira ndabe ko no imenya taka twende yeah uyu mukobwa ninde duvuze ibyo mu breaking ninde yifashe mbere bo umukobwa nibaza ko numukiza cyane nagunda ko nawe nyene yaranyigoreye cyane kubera yumvise n'indirimbo ifise amajambo meza avuga ati ndashobora kugufasha nta kimwe yitwa Edidia asenga muri Pentecote ego ega je namwe nibaza ngo ni wa mukobwa yafatira ntuzenye Bifesi muri ya ndirimbo yiwe beshi baramaze kubimbwira nga naje niko nibajije kubera Bifesi nibaje wera mu gusugumya ati ariko siwe tende kazi sasa yeah betuzongera guhura fise vyinshi no kubwira harimwe ivyo natahura no kubona waragiye betuzongera guhura ndazo fise vyinshi ungera harimwe ivyo udatahura ivyo wabonye iyo wagiye ko mbona izuba rirenga bukeye rigaseruka nihe riba rivuye nihe yagarukiye riba ryatashe kuryama canke kwakira abandi vyibaze nyishu utora no gukunda abandi bene wacu baragenda abandi bakavuka bakaza badusanga habagiye badusize ni kumanga nta kuringa bisaba gusa fisa makenga mbega bagiye bazogaruka uzu umunsi waje umunsi wo gutahura babaje ndomana ni mana yawe duhishije ko twamatubibuka bobo baratwibuka mbega ho bazozuka canke ko jewe ndabibuka ko tugeze gusangira kimbuka nubwo byashitse bobo bakimuka kure cyane aho nashobora kurunguruka ku mitima yacu nibi mani ibaye kontreta canke nukore nahagaritse wayihagaritse yese n'indirimbo Niryari Mnif Jimbo igeze kuri commentaire ijana ema views igenda uyarabe ariko igeze kuri commentaire ijana ibazere commentaire ijana hari abantu badakomanta aravye indirimbo aca yirekera ilifo ko bumviriza ama bagasiga comment ko bavyumvise dislike ni zibiri ubibaza ko ari nde nande izi dislike izo zirazi ninde nande izo zirazi zivaye ari muri usanga ari cewe na cameraman na please sinibaza vraiment ninde yashize ko dislike ko je hari muri comment nabonye ati yazibonye izi dislike acavuga ati izi dislike ngo zavuye ngo Ken Siri hariya none ni Sadbi yashize ko dislike canke ni je nawenzi kumbure twari kubaza ababurubuga rwa YouTube bakatubwira abo bakatwibira akabana mugabo kazima bafana bamaze kumva iyo zavuye neza cyane yes Mnif Jimbo uri umuririmbyi uri mu rungano rushasha ubwiye ko ubu burapere bukwihanga bukwigereranya ko bukwereke neza yuko bugusumba kandi buzi neza yuko uri umuragwa wa Tupac bobo abatari n'abaragwa ba Africanova bo jeni baza yuko umuntu wese arafise nyine uko abona ibintu avuga ati jewe kumbure nkubise kude kwa Mnif Jimbo hari ico nokurayo rero umva nitwo bimuhora reka abandanye yiga je pense bizomufasha
yeah. ati yani ubu burapere bo je nshaka Jimbo umbwire neza ati man iyi rap yanje sinkeneye umuntu ankoreramwo kabisa kuko jewe no kubwira ati urakaze ariko ucabona yuko nshizemo fanatisme ariko nshaka wenyene uvugira ati je vraiment sitaki umpinzani ni kukomoa na kukogota na kuvunja mu bisanzwe tusanzwe tubizi ko Tupac n'umurapera akomeye ku isi yose sivyo rero je mu gihe yasize ndazi rap sivyo akandagara rap akambwira peti yangu wewe niwe sigiye ikirindiro niwe sigiye kurumuti niwe sigiye urufunguruzo sindagusigiye ibiro ndagusigiye urufunguruzo ndimbo yanyize soka ryari muri kumwe na Tupac bo nukuvuga ijya iri ku musozo kubera projet yaramaze gushika muri Local Hazi Record DJ4 na Chris Bright bako barayikorera umuti DJ4 yarigeze no gupostinga kuri stati narayibonye avuga ati indirimbo ya Tupac Shakur ari kumwe na Mnif Jimbo azoba ari indirimbo ya mbere kuvaho nagakorera indirimbo uravyemeza ko ari zoba indirimbo ya mbere y'amateka yawe bo je mu bisanzwe indirimbo zanje zose zamazi zindenga sana kubera ndakunda no kuzumviriza cyane urabona ko n'ubu mwasanze ndikunda umviriza ndakunda cyane indirimbo zanje rero nibaza ko niyo nta kubagwisha hasi ni hahandi nyene waributse kumubwira aririmba ikirundi yarashizemo akajambo k'ikirundi nka tubiri yego yaravuze ati taka tende Burundi tukacheki mama tukale muhogo tukale na minde yalalala yes bakunzi ba Flip GTV ndakubwira ati yari Mr akoresha umwanya ariko reka Mnif Jimbo atubwira ati akajambo kanyuma kuri Flip GTV atumira n'abakunzi kuraba nijyari so je ijambo no sozerera ko no kubashimira mwebwe kubona mwanyumviriye mukaba bambere yo gushobora kuza kunkeza kugikorwa narayimpaye abakunzi b'umuziki ndundi ni indirimbo yitwa Nijyari by Mnif Jimbo iri kuri YouTube channel yanje wandika MNIF hama Jimbo uko nyene mu Kirundi ukacubona indirimbo yanje bayumvirize bashire comment hajya bapartage neza cyane muri bwabo mwenyene ariko genda umbwiye Jimbo ni ngiki Jimbo uranimvira Jimbo ningo ni dessin anime narigeze kubona akantu kuri dessin anime ningo handitse ko Jimbo niho wakivye brother oya Jimbo gisigura ibintu vyinshi hariho Jimbo ikirungo kera bashira mu byo kurya bikaryoha sana hariho Jimbo umubogare agangutse nyene ngaho ucubona nyene umva rero gisigura ibintu vyinshi wo bisigura ikirungo bisigura umubogare umugange nka jewe bisigura yes asante sana bro mwakoze cyane namwe yes cameraman Mbere